Ines arashobora ikintu cyose kizana amafaranga ashobora kubikora n'amakara wayadandaza aha turafise kuri yacu nadaje amavoka urumva kuyarangura bigiye yarangura yakura ruguru ugacurandira abantu bakurangura abantu bisaba gushira umwete no kufisa amajambo muri kugenda mu isoko ebanda ndashaka kurangura utuvoka mbe basha ukuntu kugira urondera abakiriya donc ibyo byose narabikoze kandi novuga ko naragize success parce que muri ico gihe vraiment umuntu agenda secondaire de faranga naratoronka hanyuma naravuye ndadanza n'impuzu ndagira n'ikibanza mu isoko mugabo pa après maze gutangura médecine naravuze ati fo yuko ngabanya ibintu by'ibikorwa bindi kugira ngo maze ni concentre ku mashuri ego bakunzi ba Axia Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima ndabaramukije uno munsi rero murabona ko twaronse umutumire w'umwigeme mpava mumbaza ati uno munsi tuzakuganira iki tuzakuganira mbega umukenyezi umwigeme arashobora kwiteza imbere ntatevye rero abanze atwidondore ndabaramukije cyane ku mazina nitwa Ines Nishimwe sanzwe ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubuvuzi muri medicine ego hanyuma nanje sanzwe nkora dukorwa dutandukanye two kwiteza imbere ego uravuze ko wiga muri kaminuza y'u Burundi abatavyibuka hariho umwigeme umunsi mukuru w'umukenyezi yavuze icongereza cishi cyane akaba yari unyene haje bari batubwiye ko je muri medicine mu mwaka wa kangahe niga mu mwaka wa 5 nuko ngo arafise utuntu akora dutandukanye hambavu yo kuba umunyeshuri mbega utwo tuntu ukora dutandukanye wo tutuganirira murakoze cyane nitwishe umugabo ndaza kugerageza mu kiganiro giherukana n'ababwiye ati ibintu hariho abatavyumvise ko baravuga icongereza natwe tutacumva okay naravuze ati ibintu cyane nkunda gukora ni ibikorwa bijanye n'iterambere ridakumira cyane guteza imbere inyigisho z'ugwaruka rero muri ivyo bikorwa nkora nabitanguye mu kuja mu association atandukanye kurahura ubumenyi hanyuma ubwo bumenyi rero mu bikorwa ndiko ndagerageza kubutanga ku batandukanye hanyuma narahavuye ndagira ishirahamwe rizoshobora gufasha gutanga ubwo bumenyi vyiyaguye yitwa Burundian Unity for Development Association wagerageza batubwira nko mu kirundi rega n'ubu yabongereza nituragwira okay Burundian Unity for Development Association navuga ko ari nk'ubumwe canke kwishira hamwe kw'abarundi kugira ngo biteze imbere ego ni association ry'ugwaruka gushize hamwe kugira ngo rufashe mu iterambere yego mbega nk'iyo association murimo mungana gute uno munsi mumaze gushika kuki mu bikorwa mumaze gukora novuga yuko muri association turi abantu benshi cyane kuko kugira iciyumviro gitera imbere d'abord bisaba abantu bahuje umutima kandi impaka ngo ubwinshi bw'abantu turacari bake ariko ibikorwa tumaze gukora birahari hariho ibyo tumaze gutangura gukora kuko d'abord muri mission vision yacu hariho guteza imbere indero y'ugwaruka les jeunes marginalisés cyangwa ugwaruka rukumiriwe aho harimwo bajya abana baheba amashure soit babuze minerval canke babuze abavyeyi bariko bariga canke hariho abo musanzwe musanga ava muri communauté kweri batiga donc turiko turaba ingene abo bantu twoshobora kuba ivyiyumviro bishobora kubafasha kwiteza imbere kuko benshi biyumvira ko gutera imbere ari kwiga ariko uno munsi muramaze kubibona yuko nabize baja mu tuntu n'utundi kugira biteze imbere kandi ngo niho hari n'agafaranga nugukora uwo ari we wese turiko tugerageza gukaya opportunity ku muntu wese ntabona yuko utize ubuzima buba burangiye yego mwavuze kuri mu association ukongera ukaba umunyeshuri none uno munsi nk'umwigeme w'umurundikazi witeza imbere gute uno munsi nk'umwigeme w'umurundikazi ikintu ca mbere Ines akora ikintu cose ikintu ca mbere abakobwa b'abarundikazi novuga hanini kera mu buziko bimeze bimvira ko umukobwa adashaka gukora ibintu bimwe n'ibindi nikuronka umuntu ashaka kumuha mugabo nibaza yuko ivyari magera byarageruye ubu yego nimwe mu dusororera turabashorera donc ubuye novuga yuko nk'umwigeme w'umurundikazi yomenya yuko natwe dufise uruhara ntangere gutera mu iterambere kuko
kuko iterambere niryahurumbirwa n'abahungu gusa ni kuvuga iterambere ya vision 2040 2060 bizogera aho tuyishikako mugabo twese tugiyemwo tugakora ebana bishikako bien sûr kugira ngo wewe utangure ikintu ca mbere ubona watanguje nicaye kugira ngo utangure umwuko kwiteza imbere wovuga wishimira uno munsi niki nibashimija ni ndende n'urugendo rurerure mugabo ikintu ca mbere nkiri muri secondaire nta bindi bikorwa nakora kwari kwiga gusa vraiment nakunda kwiga cyane hanyuma ariko mpejeje ndiyumvira ati none ndiko ndiga eske komeje secondaire université abantu bazobandanya bafasha basapota abakwibagiye mbe nkuwo wiga hehe iyo secondaire lycée du lac Tanganyika naravuga ati none bazobandanya bafasha kame umuntu ahejeje secondaire abakuze ifo yuko agerageza ingene yiteza imbere rero hari umwaka twamaze kurindira ko tuja muri université niwo mwaka nakozemwo utuntu dutandukanye naradandaje mugabo novuga umutahe wa mbere cyangwa ikintu nakunda rero numva nshaka ko ari kwiga ko investisa muri je kubera novuga investissement nziza kandi nini ko investisa mu bwenge cyangwa ko investisa muri wowe kuko niwo mutahe n'amafaranga yohomba uba ufise capacité yo kugenera ayandi mafaranga rero natanguye kwiga indimi d'abord ko sans communication nta kintu gikunda hacu hano ya vraiment ata communication faut ko wiga ururimi ku buryo amafaranga azanye mu Congereza yajya mu Gishinwa mu Kidage everywhere so narize Igishinwa niga kuri lycée du lac Tanganyika nk'ubu mvuze ngo ni hao ni hao uramukanije uramukanira numve ko nawe ukizi je naho ataconze ndahemera ukebuke Icongereza coco n'ubu ukumvirije uri kuravuga arumva ko kiguma kigaruka sindakizi cyane muganda cabandanye kwiga ntibihera ico gusaba inye niko bacovuga ico kwiteza imbere uretse Icongereza bavuze n'ikidagi ne naco wacigira kidagi ndiko ndaciga kuri Université du Burundi Centre multiculturel allemande niyo ndiko ndacigira ego niga muri niveau B1 okay umutahe wa mbere kwabaye kwiga kandi warize uramenya biragaragara none ikindi kintu wakoze kugira ngo witeze imbere uretse kwiga indimi naco caciye kibicana ikintu nakoze novuga muri 2019 mpejeje ishure naradandaje Ines ikintu cyose kizana amafaranga ashobora kwiga n'amakara yadandaza aha turafise kuri yacu naradandaje amavoka urumva kuyarangura bigiye yarangura yakura ruguru ugacandira abantu bakurangura abantu bisaba gushira umwete no kufisa amajambo muri kugenda mu isoko ebanda ndashaka kurangura utuvoka mbe basha ukunuku kugira urondera abakiriya donc ibyo byose narabikoze kandi novuga ko naragize success parce que muri ico gihe vraiment umuntu agenda secondaire de faranga naratoronka hanyuma naravuye ndadandaza n'impuzu ndagira n'ikibanza mu isoko mugabo pa après maze gutangura médecine naravuze ati faut yuko ngabanya ibintu by'ibikorwa bindi kugira ngo maze ni concentre ku mashuri ego ushitse muri kaminuza utanguye association uravuga Icongereza uraje hana hariya mbega ijya association yo uyitezamo imbere gute witeza imbere gute uyirimo ikintu imaze kukuzanira ahantu maze kuja yoyo nk'umwigeme kugira ngo witeze imbere wavyifashe mu gute Okay, d'abord iyi association Burundian Youth for Development si ikintu natanguriye ngitangura université ariko novuga ko cari mu mutima cari muri visionary mfise kuko narumva hari ikintu nshaka gukora kugira ngo abajene bose bashobore guterera imbere hamwe ariko nta ma skills nari nta bumenyi nari mfise byoshobora kunshoboza gukora ivyo bintu niyo mpamvu naciye mvuga ati foko niga naho kwiga ni kwigira ku bandi bantu bafise experience muri ivyo bintu niho natangiye kugira volontariat mu association tari kuvuga ngo ngiye kugira ngo ndonke ibicanke biriya mvuga ati ninajayo nzoronka ubumenyi kuri ibicanke biriya à travers ma volontariat n'inyigisho naronka navyo nyene birahemba nyene bukebuke donc naragize ama volontariat naragize ama formation natangiye novuga formation yahinduye ubuzima bwanje cane irugurura amaso yanje hari formation nagize muri yaga nibaza ko benshi muyize yitwa iCamp ihimisa abajene ico gihe twari 50 tugira formation muri hari kuri SOS kumara une semaine tugira kuri bitandatu jewe kubera nkurikirana imbuga nkoranyambaga je narakubonye uriyo ego turagira ama formation ku matema atandukanye harimo technique de prise de parole en public
ibijanye n'ingene umuntu ashobora kuvugira imbere y'abantu bari à l'aise, ibijanye no gukoresha neza imbuga hwaniro canke imbuga ngurukana bumenyi, harimwo ibijanye na santé de la reproduction canke n'irondoka rijanye n'amagara meza. Navuga yuko inyuma y'izo nyigisho niho naciye ntangura ubuzima bwanje bwaciye. Wavuye urundi muntu, urundi mwigeme. Ego vraiment ahubwo bubaba. Azi kurondera inoti. Ego. Umunsi rero ubandanya witeza imbere gute ko wamaze kuronka association ubwenge bwo kuvuga imbere y'abantu uno munsi ubandanya witeza imbere gute? Okay. Ama opportunité narose nshara niyo bagiye kuvuga. Inyuma yaho barahavuye ndaronka abantu baza barandondera ndabafashe muri tucange tureye kurumva ubwenge nayo naburonse mu ma association ndashaka ku applying mu bintu bitandukanye aba selected naho mu nyuma nabaye sélectionné muri Student for Liberty, c'est une organisation internationale naho mbandanya ndahigira nkarongera nkira n'andi ma opportunité. Novuga yuko nivyoye hama narose n'indi opportunité kugenda mu Buganda muri formation aussi kuri santé de la reproduction canke irondoka rijanye n'amagara meza. Ego sinobivugira en terme y'amahera muga amahera muca amahera kuyavugira kuri kamera biragoye kandi naho abanyamwaro bakunda amahera n'ukuri. Donc amafaranga no munsi yego siyo novuga aza ubwa mbere ariko ibikorwa by'umuntu akora nivyo novuga ni wari kuraduha ko uburorero hari abavuga ngo Ines turamaze kumubona hana hari ari mu MC ari iki akina gukina kubera azi kuvuga en public bobo baba mubeshe yogirako nukuvuga ko waramaze kumenyera nuko mbega abigeme baba biga canke abatiga no munsi mu bijanye no kwiteza imbere ubanurike. Ikintu abantu mu bijanye no kwiteza imbere nuko igihe atari igihe cyo kwicara ahubwo ni igihe cyo kumenya ati mbega Imana yandemeye iki. Ega hajya Imana umuntu wese yaramuremeye ikintu kanaka nturindire ngo jewe ngo nareje amashuri ngo nabuze akazi basha ubuzi nta buhari ariko ni wowe nyene iyumvira ati mbeje sinashobora gutanga akazi kurondera akazi kugira nzogaha abandi parce que hari ibintu byinshi umuntu yokwiga kuko kugira ngo ushobore kuronka akazi d'abord ni kuba capable gutorera inyishu ibibazo biri muri societe. Kwimva ati mbeje n'iciyumvira canke ifise cyo torera inyishu ibibazo biri muri societe. Kubera iyo utoreye inyishu umuntu iyo umuntu yarakeneye ikintu nk'ubu nk'akarorero wowe ukeneye ikintu akigufasha ina kigufasha nzoba ndiko ndaronka amafaranga. Nka burya abantu bubaha nk'utubutike par exemple arabati mbe basha nihe hantu hatari utubutike twinshi donc akayishira ahantu abona yuko ashaka kuronka revenu. Rero ni nayo mpamvu umu jeune iyumvira ikintu wojamwo canke ikintu ushoboye apa amashuri uri kuriga. Hama ikindi naco nari nibagiye abantu benshi surtout abakobwa yiyumvira yuko yize bikwiye ariko uri kuri university uri kuriga bijya wize menya yuko inzira imwe irashobora kubiranse gato ahandi gakunda mbega iyo nzira imwe niyanka ikindi kintu wibitse ko n'igiki gishobora kukubakira guteza imbere. Nimba wiga ekonomi muri ekonomi mu gihe bitaracamwe ngo uje muri banki canke ngo ukora ahandi mbega wowe ushoboye iki wokora iki iga indimi iga hariho amaclub kw'ishuri just ushaka kubitahura umuntu ashobora kuba ari kw'ishuri nk'akarorero jewe ndi muri Université du Burundi umuntu ugasanga yiga muri littérature anglaise yiga muri droit canke ahandi ngari amaclub yigishinwa hari ikigaga hariho vya ekonomi hari vya environnement nta na kimwe arimwo muri ivyo bintu vyose wana ushoboye no gukora isuku basaje muri environnement kuko ni waje muri environnement ufite abantu benshi ashaka kuja mu bintu biguha amahera muga amafaranga rotation amafaranga ntuzoyaronka atakintu urakora kandi urashaka kubanza gukora ku buntu amafaranga atazatevye. Abamukurikiranye neza umuti wo kugira uronka amahera ni ugukora ikintu gitorera inyishu aho ubaye. Nuko hariho abantu rero baca bavuga ngo urumva ngo nta mutahe mfise ngo noja kugira iki ngo nohomba ngo hariya ahantu ngo nta mahera ariyo byo gutera imbere ngo wapi wowe wanurike. Mu gifaransa bavuga kino risque rien n'a rien. Urumva udashoboye gufata risque ngo uve muri iyo zone de confort urimo gutera imbere n'ubundi biragoye kubera ko umuntu ugira atera imbere no kubona ibyo abandi batabona muri izo ngorane urimo ukamenya ingene ushaka kuzitorera umuti kubera ama opportunité nazo gusanga uryamye ngo akubwire ati je ma opportunité ndaje ingo ahubwo niwe utegerezwa kurondeza kugira ngo opportunité uyisanga hiri
nkuko nk'abantu benshi par exemple kandi ndakuye akarere umuntu ashaka kuvuga ngo je I have dream ndafise indoto yo kuzoba iki n'iki n'iki mbe mu gihe utari kuritegura ico kintu eske uzokiba gute nk'umuntu ashaka guheva ngo je ndashaka gutwara imodoka ntarondere permis de conduire azoyitwara gute azoyitwarira mu vyiyumviro canke sinzi bana azoyitwara nivyo ndi bavuga ngo baramvugishijweho mbe bana ngo je ngo baramvugishijweho ngo nzogenda hanze nta passport nta ruri muri kwiga gwiyo uzoja none basi uzomeye ati nca ngaha canke nca ngaha uzobibaza gute nta n'amayefo ubazajanye n'ivyo bintu ushaka none ivyo bintu ushaka bizogushikire gute ego hariho abigeme bobo umenga ivyo wari wabivuze mugabo niho siko wagombye kubivuga bobo bazi ko abahungu aribo bazobaha byose awengera no muri kaminuza y'Uburundi sinzi mugabo ngira nta bakiriya bazi we yuko ari kwicara ngo jewe nshaka ibintu bimeze kunuku atakuboko asizemo zikara abahungu canke abagabo bazobimuzanira mbega abo bobo no munsi wowe uvyumva gute nk'abantu singiye guhindura uko nshatse kubivuga mugashaka ndavyabonye ati nk'abana bizera canke abakristo kuri action hari abakristo benshi no kuri turizera urumva nk'abakristo no babwira Bibiliya yita umugore umufasha none wowe umufasha muri bimwe n'umufasha no mu bindi nibaza nk'umufasha mwiza ifo kwitegura financièrement kwitegura mu bwenge no muri byose kugira ngo niwagira ico uzanye nawe uzoshoboye guterera mu iterambere ry'urugo ntuzoze kugira ngo arondere nawe uce ube umukonsomateur wa diplôme autre nawe donc abagore turabakonsomateur basha ubu abagore turabafasha turaterera tugafatikanya kugira ngo umugabo ntaru kandi wibuka nuko yuko abantu bose ntibazoba mariye basha abo bantu bazogoheske bazokama bari hake batoboneka nene batabonetse canke ukaba wamuronse bigahinduka canke ukaba wamuronse nimba yari afise akazi kagahera canke ubuzima ntibusezerana akagwara mbega niyagwara uzuca ubandanya ubayeho gute abagore benshi sindimaye mugabo ukuri ni kuvuga niyo uteruje niyo nteranje abagore benshi usanga nk'akarorero wagize mariage n'umuntu afise amafaranga atunze umugabo sivyo tuba twifuza mugabo igashira ugasanga umushinga ntahe aritavye Imana rero yitavye Imana ugasanga wari wa mugore aguma yicaye wari wa mugore nimba afise amafarmasi afise ibiki tugenda kuranga abakozi babikora gute ntiwiyentereza ngo urabe ngo nimba arangurira he bigenda gute no kuvuga bazokwiba usanga ibintu byose wari ufise barabitwaye rero nk'impanuro ya gusa naho uwo mugabo wawe yo babifise inyentereze kumenya ibyo bintu afise mu biganiro umenye iyo biva umenye ingene bimeze kugira ngo vya bintu tutifuza nivyaramuka bishitse uzomurabire neza abantu ego ngira nuko abadutera dusoza n'iki kiganiro wewe kwiterambere ry'umukenyezi ry'umwigeme warugerageje guhanura bariko barakurikirana ino televiziyo yacu akantu wumva utogenda utavuze kugira ngo umwigeme uno munsi cane ntakure yizera inze canke twaba ariho abantu bizokoroka biva mw'ijuru nka mana uno munsi abigeme wobahanura iki mu bijanye no kwiteza imbere ikintu ntuhanura abigeme nuko womenya yuko umwigeme nawe arafise uruhara ntangere mu iterambere ry'umuryango wiwe ry'abavyeyi biwe canke abo bavukana ndetse n'igihugu alors ntugume wicaye ngo jewe ngo ndi mwiza ngo ufise bote ngo bizoza ngo kunuku ariko umenye witegure nk'umuntu atakintu yizeye nk'umuntu atamuntu amufasha yizeye uwo muntu niyaza it's okay muzofashanya mugabo bashobora ngo namavuta azobavyaye amasoro canke ijana ntijyanka murindi ijana ntijyanka murindi niyaza bizosha bija hamwe ibintu bice bibandanya biba vyiza kurusha ucuva mu bwiza uja mu bundi mbaye babandi ego rero ntitwicare dukore uyumvira ikintu wokora hanyuma ibintu bibandanye bimera neza ego Inesi uri mu bakurikiranye ukuntu abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga canke vy'amarezo sosiyo tukivuze ko bakivuga uno munsi wotumirika abantu bo kuri Action natwe baze baradukurikirana basha abantu bo kuri Action muze murakurikirana televiziyo kuko urashobora kwigiraho akantu utaruzi mugabo mu byo batwigishije kuri utilisation efficiente des réseaux sociaux ikoreshwa neza nukuraba uzurakurikirana ibintu bikungura ubumenyi
kuko ubuye ku marezo sosiyo hariko ibintu vyinshi rero ube selectif umenye ati mbe ibintu binyetereza cyangwa byumfasha n'ivyaha kurikira ibintu bigufasha rero nibaza ko Axia itanga ibiganiro vy'iterambere kurikira ivyo biganiro uhamenye n'ijambo ry'Imana rirahari n'imico kamira hari ibintu bizima gusa no kwiteza imbere haramaze guca ibiganiro bitari bike ego akanyoni katagurutse ntikamenya ubwiza burya ubumenyi ufise niwabwongera n'ubwubundi uzotera imbere ego sabone canke gusangiza ibiganiro nese uramaze kuba umunywanyi ngira wa Axia ho kuku ngo kaje abandi rero canke muvuga ngo like kubera wari umwongereza n'abandi muza muragira commentaire n'abandi muza murabipartaja ku bandi vya share no kuri ntimurambirwe Inesi umwigeme wo muri kaminuza y'u Burundi yiteza imbere muri utu naturiya mwamwumvise turabushimiye cyane ndashimiye cyane twizere no hanyuma kuzogaruka bashimye kwenzoza ndiro ego nuko rero bakunzi ba Axia Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu kwemera kuvyara ubuzima ikiganiro naha kigarukiye Olivier Ntwari nakibashikirije tukazosubira hanyuma ciao ciao